yayikweretse atacu yisavye, izobishitsa atacu yisavye. Uko wahezagiwe umeze, shimisha Imana mu mugisha urose ukumeze. Data azobine no kumusi w'imanza shitse mu nyonga zawe itandara c'Imana uzundeke ngwisunge. turashimiye Imana nyene amahoro iduteye iteka kandi ikatwemerera kuba hano kugira ngo twongere twumve ijambo ry'Imana. Ni ivy'umugisha kugirirwa ubuntu nk'ubu tukiri mw'isi. Umuririmbyi yaririmbye neza amajambo akomeye, aravuga ngo gitandara c'Imana reka nguhungireko, ngo kubw'imbabazi zawe waramenewe. Reka dusome ijambo ry'Imana hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice c'indwi, dusome duhereye ku murongo wa 24. Handitse ngo uwumva ayo majambo yanje wese akayakora asa n'umuntu w'ubwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Isegenya iragwa, inkukura iratwaza, igihuhuta kirahuhuta, bisurira kuri nyanzu ntiyagwa, kuko yari imase ku rutare. Ariko uwumva ayo majambo yanje wese ntayakore asa n'umuntu w'imburabwenge yubatse inzu yiwe ku musenyi. Isegenya iragwa, inkukura iratwaza, igihuhuta kirahuhuta, bisurira kuri nyanzu irasenyuka, kandi isenyerana ryayo riba rikomeye. Yesu arangije ayo majambo yose, ishengero ritangazwa n'inyigisho ziwe. Abaheburayo igice ca 11, dusome duhereye ku murongo wa mbere turageza hepfo ku murongo wa 3. Ukwizera no kumenya rwose ivyizigirwa, udakekeranya ngo ntibizoba, kandi bitabonwa niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Icatumye abakera bashingirwa intahe nuko bari bagufise. Ukwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nico catumye ibiboneka bitaremwe mu biseruka. N'amajambo y'Imana tumaze gusoma hano. Aya majambo tugira tuvugane kuri uno munsi ni iri jambo rivuga ngo gushikama mu kwizera. Umwami wacu Yesu Kristo, nk'uko twabibonye ejo, ko ari we nzira, yerekanye inzira umuntu w'Imana ategerezwa gucamwo kugeza ashitse mw'ijuru. Ni nawe yatanguje ukwizera, atwereka kwizera Imana. Niho yavuze ngo muri kirya gice nyene twasomye ejo, avuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Ngwimuhira kwa data hariho amazu, iyo abatayo mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Umuntu w'Imana rero kugira ngo akurikire neza ivy'Imana, nuko aba afise ukwizera. Yesu Kristo igihe yariko arigisha ivy'ukwizera, ukwizera ngo yakugereranije n'inzu yubatse neza, aho yavuze ngo umuntu yumva ijambo ry'Imana akizera ko ari iry'ukuri,
uwo muntu kwizera kwiwe ngo kuba kumeze nk'umuntu yubatse inzu yiwe ku rutare, akimba cyane akayishyira ahantu hakomeye. Uwo ngo naho isegenya ryoza, naho ibihuhuta byohuhuta, naho hoza ibintu bisurirana, ngo ukwizera kwa bene uwo kurahagarara. Bene data, iyi nzira twatanguye y'ivy'ukwizera izodushikana mu ijuru, umuntu w'Imana ukwizera kwiwe kugenda kugegwa. Ibiri kugera ngo bimeze nk'ibintu bisurirana, nk'ibintu bimeze nk'imipfunda, ibintu bimeze nk'inkukura, ibintu bimeze nk'umuyaga ukomeye. Ariko iyo umuntu ngo yagize ukwizera kwiwe gushikamye, ivyo bintu naho vyosurirana ngo bimusiga ahagaze. Imana ishimwe. Yesu rero ariko aravuga ukwizera k'umuntu w'Imana, akugereranya n'inzu yubatse neza. Umuntu kugira ngo atangure uru rugendo neza nuko abanza kwizera, kandi uko kwizera kurafise inkingi zikomeye cyane z'urufatiro mu gutangura urugendo k'umukristo. Niba ivy'Imana tubibamwo tukabigumamwo, naho duhura n'intambara, nuko hariho ibintu vy'umushinge dufise mu kwizera kwacu. Ubwa mbere, ikintu kitubera umushinga ukomeye cyane mu kwizera, tumenya ko ijambo ry'Imana ari ukuri. Usomye hariya mu Guharura igice ca 23, ugasoma kuri urya murongo wa 19, ubonaho ijambo ry'Imana rikomeye ritwereka neza ko ivyo twizeye ari ukuri. Guharura igice ca 23 ku murongo wa 19 handitse ngo, erega Imana si umuntu ngo ibeshe, kandi si umwana w'umuntu ngo yisubiremwo. Ivyo yavuze mbega ntizobikora? Ivyo yashinze ntizobishitsa? Igikomeza umuntu w'Imana bigatuma ukwizera kwiwe gushikama, nuko azi ko ivy'Imana yavuze ari ukuri. Ivy'Imana yamubwiye izobishitsa ari ukuri. Mwami nashimwe. Mpora mvuga ngo ni vyiza ko Imana yiyereka umwana w'umuntu, ukabaho ufise ivy'iwawe bifatika. Kuko niwubakira ukwizera ku kwizera kw'abandi uzogwa. Niwubakira ku kwizera wumvitanye naka uzogwa. Nibuka nkiri umwana nari nkunda Yesu, ariko nkumva abandi bama bashinga intahe, bakavuga ivy'Imana yabakoreye, bakavuga ukuntu bari bagwaye nabi bagakira. Nkama ndavyumva, ngiye mu rusengero nkumva abantu bashinga intahe, ndavuga ngo Mana, ndasenga Imana, ndabwira ngo Mana, nanje ndakeneye ico uzonkorera, nanje ndamenya kuri Imana wakoreye bijya bajya abantu. Sinasabye ikintu coroshe, nari nzi ko ari imikino, ariko burya Imana iri bunyiyerekeka. Imana idufashe. Niwashaka ngo gomba Mana kukubona, ariko nagomba kukubwira, hari igihe uko wifuza aho wifuza atariho izoca. Kuko twebwe muri kamere y'umuntu, umuntu yari yifuza kubona Imana imukoreye ibyiza,
kabona aronse ikintu ciza cane agaca avuga ngo Imana inkoreye neza. Ariko Imana si uko imeze. Ishobora kugucisha akantu gakomeye ikagutera akantu kameze nk'urushinge ngo uyimenye. Erega ntivyatevye naciye ndagwara ndaremba kabisa. Nibuka uwundi munsi nigiriye kwiryamira hari muri interna, mvyuka nsanga ndi mu bitaro. Numva bambwira ngo ishure yose yararize, bakoma induru, n'abigisha nabo bakoma induru ngo Gaburiyeli arapfuye, kuko barankunda cane. Ntavyo narinzi, je navyutse mbona nibereye mu bitaro, mbona ekonome w'ishuri ari hejuru yanje, mbona afise igikombe c'amata, ariko arambwira ngo nguha amata. Tuga ekonome yaje gute kunsanga muri dortoir kumpa amata? Kumbe ndi mu bitaro. Mu nyuma nkize Imana iciraza ngo wabonye nawe ushinga intahe. Nca ndashinga intahe ngo nabonye Imana ikiza. Ni vyiza ko Imana igira ico igukoreye gwawe kizotuma kikubera umushinge w'ukwizera. Niwubakira ku vyabaye ku bandi, abo nibagwa canke bagapfa uzoca utakaza ukwizera. Niwubakira ukwizera ku mukozi w'Imana ukunda, niyimugwa akaja ahandi uzoca ugwa. Wewe uzurondera usaba Imana ngo iguhe ici wawe gifadika, wubakira ku kwizera. Hari ikintu cambabaje muri ibi vy'uru rugendo, n'umukristo aba yarabwiwe amabanga n'Imana, kandi ayo mabanga ikayamukorera ikayashitsa, ariko ejo hakaza uwundi muntu akamubwira ibindi bikamukura ku gakiza. Uwo muntu arambabaza cane. Wewe urafise ivy'iwawe bifatika, Imana yakwibwiriye irabikora, ariko ngo uje hariya ugahurirayo n'uwundi muntu ngo numuvugishwa n'Imana akakubwira ibindi ugataga kiza ukagaheba. Mpora nibaza, waratahuye yakubwiye vya bindi yakora? Mbega ko yabikubwiye mu ibanga rikomeye, ikabikubwira mu ihishurirwa ry'iwawe wiryamiye, uwabikubwiye n'inda bikubwiye ko ari umuntu w'Imana? Bene data nshuti z'Imana, ntimuze mwubakire ku kuvugishwa n'ubuhanuzi bw'abantu, uze wubakire kuco Imana yakwibwiriye wewe nyene. Ihishurwa Imana yaguhishuriye rizokuziga mu bumuntu w'Imana kuzorinda ushika mw'ijuru, ariko niwafatira ku vy'abandi bavuga uzogwa. Muri ino misi hari abantu benshi cane bigize abavugishwa n'Imana. Bamwe base kuja mu nsengero ngo bashime Imana, ngo babe hamwe n'abandi, kuko batinya ko ivyabo bigaragazwa na mpwemu yera, bagaca biyugaranira mu mazu, bagakora ubwumba bw'iwabo, bagaca batangura kuvuga. Ninde yakubwiye ko bajya ari abantu b'Imana? Kandi akakubwira ibinyuranye n'ivyo data aherutse kukubwira uryamye, ukemera umuntu ugahakana Imana. Umuntu rero kugira ngo ashikame mu kwizera, ni vyiza ko aba afise ivy'Imana yamwibwiriye ubwiwe, uko Imana yamwihishuriye ubwiwe, bikamubera umushinge w'agakiza. Nagomba kukubwira mwene data, bijya Imana yakwibwiriye muri bwa buryo bw'iwawe, nureme naho bitarashika ntibesha, si umuntu izobigukorera. Haleluya. Sinzi igituma Imana izanye aya majambo. Hari abantu babwiwe n'Imana, bahawe amasezerano, ariko kuko atevye bari batanguye kumva yo babwiwe n'abantu. Garuka, Imana imbwiye ngo ririndire, iyakubwiye isi umuntu izobikora. Uwundi munsi Imana yampaye amasezerano y'ibintu.
nje imbere y'Imana ndasenga ngo ibishitse. Mani tubabarire turabanyantege. Ndasenga cyane fata no kwisonzesha. Ndondera ngo ishitse ibyo yavuze. Uwundi munsi ikirantangaza. Nabonye ndi umunyeshuri umwe mu ishure, mbona umwigisha afise ingwa ariko arandika carandaba, arambaza ngo Gaburiyeli, Imana amazina yacu irayazi. Irambaza ngo Gaburiyeli, igihe Imana yatuma Mose kwa Farawo, ubwa mbere niyo yari imutumye? Ndavuga ngo yego. Acarambaza uwo muntu ngo none kubera ikatamure atabare ku yari yimutumye. Naje ntangura gukekeranya. Ariko Imana yovuga umwana w'umuntu akata. Ndahora. Acarambaza ngo ubugira kabiri niyo yari imutumye? Sinisho. Ngo ubugira gatatu hoho niyo yari imutumye? Ndahora. Ko nariko niyumvira muri izo ndoto, yari kuba ari Imana itumye umuntu, umwana w'umuntu akata. Acashira ingwa hasi acarandaba, arambwira ngo umviriza Gaburiyeli, zijya nshuro zose n'Imana yamutumye, ngo ariko yagomba igaragaje yereka Abisirayeli ko ari Imana itamenyerwa. Acarambwira ngo umvira rero, ibyo Imana yakweretse mu nzozi ukabibona uri mu kibanza cyo mu isi, n'Imana izobishitsa ntuzopfa utabibonye. Ngo ariko ibyo wabonye uri mu kindi kibanza nirifite iraha ryo mu ijuru bijya uzobibona hirya. Ngo ariko icyo Imana yakweretse ukabona uhagaze ahantu uri, ahantu uzi, ahantu ho mu isi, mwibarabara uzi, mu nzu uzi, ngo ntuzopfa utabibonye. Ariko ikimbwira ngo uko yabikweretse atacu yisavye izobishitsa atacu yisavye. Sinasubiye gusenga. Kandi igihe cyayo gishitse yarabinkoreye nihabwa icubahiro. Aha hari abantu amavi yunutse babaza Imana ngo ibashitse ku ivyo yavuze. Kura amavi hasi. Muri ayo masengesho abanamabi usenga ushwanira Imana, uyibwira ngo jeho Mana wampoye iki? Mbega nariko ndaravuta? Ntiwaravuta kuko nibimenyamenya yarabiguhaye ko ari yivuze. Umuntu w'Imana aramenya ko ari Imana ivuze, akamenya n'izindi nzozi z'uburuhe. Bigumye nibanga ry'Imana datazobigushitsako, kandi ntuzopfa utabibonye. Naho uzogwara ukagera ku ruzokira mpaka ibigushitseko. Umuntu w'Imana rero mu kwizera kwiwe akwiye kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, akamenya ngo yimbwiye ni nyakuri, iyi ntibesha. Imana ikibwira umusavyi w'Imana arandika ngo bimbwira abantu b'Imana, erega Imana si umuntu ngo ibeshe, ivyo yavuze izobishitsa. Haleluya. Ivyo yavuze byose izobishitsa. Yari yararahiye Abisirayeli, irabwira Aburahamu ngo umviriza, kwiki kimazi kikunaniye guteramira abana bawe bagukomokako bazobya inyagano baziruka. Ariko kubw'imbabazi zawe nkugiriye bazogaruka. Arababwira ngo bazomara mu buhungiro imyaka itari mike ingana 400, ariko mu nyuma yaho bazogaruka. Baragiye baragumayo, barapfa, barahera. Ariko igihe kigeze Imana ituma Mose tigenda ubazana. Nugume neza uri umuntu w'Imana, nihagira umuntu azogusuzugura ngo erega wewe Imana ntikuzi, irakuzi neza.
murazinanye n'igihe c'Imana kitaragera, isaha y'Imana niyo itaragera, kandi iyo ntuzoyimenyeshwa n'amasengesho, naho uzosenga cane ntizigera ikubwira umunota wo gutabara. Ariko biradusaba ko umuntu w'Imana yakubwiye ngo ikintu ugikore, kireke nk'umuntu w'Imana. Niba iki yaravuze ngo gikore, gikore. Ariko ico yabujije kireke. Ntuze utitura ivy'Imana yavuze, uze uvyubahirije, urabe ukuntu data azokugirira neza. Ntuze uhendwe n'amajambere ngo wonone ivyo wizeye mu ntango. Satani ntazoguhenda. Ntuze uronka agafaranga do plus, urufaranga rwiyongereye muyo wari ufise, ngo uhave utitura ivyizegwa vyawe. Komeza mu vy'ukuri, data azoguhezagira. Ariko ukishimira ico urose, uzoba detru, uzosambuka. Imana iguhere. Sava. Nabajije abantu ntabare mumbwire, mbega kuronka amahera bukura ubwirabure? Dimwa nimumfashe bene data, burya kugira amahera mu mufuko aca agenda agahindura urukoba? Ubwo igihindura urukoba n'amahera yinjiye mu mufuko canke n'amanyama yinjiye mu mufuko? Uzi ukomeze kubukuri, uko wahezagiwe umeze, shimisha Imana mu mugisha urose ukumeze, data azobinezerera, azomenya uwo yahezagiye. Birababaje kubona Imana imaze guhezagira itacibuka uwayisavye uwo ari we. Muranyumvaga bene data? Umuntu ayisenge yirabura, mugu wihezagiye icimubura. Wayisenze uri inzobe canke wari wirabura? Wayisavye inzobe canke wayisavye indya? Wahora uyisaba inzobe canke gutabara? Ariko niwaguma ukuri, ukubaha Imana uko wasenze, izokunezerererwa, izogwiza imisi yawe. Ariko niwayititura, nayo izogusambura vuba uva imbere yawe. Canke ivyo nyene uwo mugisha wari wishimiye uca kubera amagorwa uwurirane. Benshi barasenze bahezagiwe, mu nyuma bahindura isengesho ngo Mana iyo menya ko ari uku wari kunde kuko narindi. Siwe iyo yabikoze, si ivyo biguhinduye, n'amanyama washize mu mutima wibagira Imana. None ko wayibagiye ugomba igire gute? Nivyo nyene bikwishe. Uzushikame mu kwizera. Niwabona uhezagiwe, ahubwo upfukame uyibwire ngo databuja, nari iki ngo ngirige ubuntu nawe, nari iki umusavyi wawe. Ntuzugaye bene so bakiri ku mavi. Imana itubabari. Urazi kugaya uwo mwasenganye mupfukamye hamwe ngo nuko unyarutse kwishura? Mbewe kutari witabaye cagihe ngo abari we uvyikorera. Hari hageze aho umuremesha ukamubwira ngo mwene data ntunyibuka, ntiwibuka aho twapfukama, ubona ntagiriwe ubuntu, rindira isaha yawe. Ariko benshi ucumenga n'ubwiza n'ubuhizi bagize bwabibahesheje, agaca kengera mwene se. Ntuze wima amazi uwo mwapfukamye hamwe, kuko cagihe mwari mu kigogo, ntuze umwibagire. Umutamu umwe yanyumviye ijambo ryiza, yambwiye ngo igihe twari dukenye twarabasenzi cane, twararambarara imbere y'Imana tukahamara imisi. Aca ariyaga mu mutwe ngo ariko ubu
ko yari yaronse ibintu kwe ngo ariko ubu aca arambwira ngo uzi amakuru, hari abo twasengana ico gihe n'ubu nkibona basunika agakinga karimwo kw'ibiro 50 vy'ifu ngo twagasunika hamwe nabo. Ariko ambwira ijambo, iyo ndabasanzeho ncafata n'ikinga n'agafu ngashyira mu muduga nabo nyene titugende, kandi ndigaca nkora mu mufuko nkababwira ngo uno munsi murajyaya, ngo kuko nibuka aho twari dupfukana. Ntuze wibagire mwene so mwapfukamye hamwe niwahezagiwe, ntuzumwibuke. Ntuze wibagire uwo mwagoranywe mu minsi yawe yo kugorwa. Niwagirirwa ubuntu n'Imana uraburamuhako arindirire umunsi wiwe wo kwishura. Umuntu w'Imana rero mu gushikama mu kwizera yiyubara kubahiriza ivy'Imana yihanikirije akavyitondera. Hari amajambo y'Imana twe menshi tubona muri Bibiliya y'abantu bagiye bagirirwa ubuntu n'Imana. Bene data gakiza twarose n'akantu twagiriwe ubuntu n'Imana, n'akantu asa n'uwaducishirije ahantu. Ntuzu byanjanjweko kuba warakijijwe n'akantu Imana umenga yagucishirije ahantu n'ubuntu. Uzubugumye uvuge ngo nzemera mfe, ariko mfe ndi umwana w'Imana. Nzogogwa ngogwe ndi umwana w'Imana. Kandi koko niwagogura umukristo aho uzoba uri hose, data azovuga ngo namaki mwana ubaye iki. Kumwe yasa umumarayika acaramanuka ngo ubaye iki. Hagayi tumwana arapfuye, amazi bantekereye yaraheze, aho nyene haciye haturikiriye ngo voma amazi uyu. Nitwagumana n'Imana mu magogwa yacu nyene aho turi, data azohavyura umugisha wo gutabara. Hajya nyene uri, data azohakura umugisha wo gutabara. Hajya iruhande y'inzu, data azohameza umugisha. Amen. Kuko wabanye nawe. Umuntu w'Imana rero kugira ngo ashikame mu kwizera agumya kwitondera ivy'Imana yihanikiriye, akamenya ngo icyo Imana yabujije n'ukuri. Kandi umuntu w'Imana mu gushikama mu kwizera amenya kurindira amasezerano y'Imana Imana yamuvuzeko. Mbega kumenga mwarabititura. Erega ivy'Imana ibabwira mu nzozi n'ukuri, n'inzira icamwo mu gutanga amabanga. Ega bijya n'ukuri. Uba abantu ngo babonye biteba ntibakivyanika. Ariko kera abantu icabwiwe yaca yandika, akaba afise agatabo kiwiwe yabitsemwo amasezerano y'ukuri y'Imana. Mugama deni yoyo yabatazona kwishura warayanditse. Andika iryo deni ry'Imana izogishura. Ko mwabitituye. Erega ntiyahindutse, erega shobuja ntiyahindutse. Erega bijya yavuze n'ukuri. Hari icyatumye inzana ngo nkubwire ko bimwe yakubwira ari ukuri. Ntacu yikengera. N'Imana iteye ubwoba ishitse ivyo yavuze. Ngo nahisi yo kugwa izoshitse ico yavuze. Yego kabisa. Yari yarasezeranye kuzorungika Yesu kera cyane. Ariko igihe carageze iramurungika. Ni nkuko yasezeranye ijuru tugombe tuzopfe twese. Hari abantu bazoshikirwa no kugaruka kwa Mesiya. Navuze gusa ngo izoba ari generasiyo igowe. Ntuze wifuza uwo munsi. Abifuza ko yoza bakiriho mu manikini.
nagomba kubabwira abapfuye bizeye baraturuta. Hari ijambo riri mu byahishuriwe Yohana ntari natahuye. Ngushingiye intahi ivyo aravuga ngo ego hahirwa bapfa bapfira mu mwami. Mpwemu yera ubwo nyene yaciye avuga ngo ego mbe kuko abo n'ivyo bakoze birabakurikira. Yaciye ashinga intago ego n'abahirwa. Uwapfuye yizeye araturuta kuko we nta gucumura vyarahetse. Ariko twebwe ndatinya cyane nk'ubu yoza ndatinya, naho yoza turaha mu rusengero ndatinya cyane ko twese tutogera, kandi umuntu azobona ugusigara kw'ishengero azoba agowe. Muntu azosigara akiri muzima azoba agowe. Niba hari amagorwa munsi y'ijuru n'umuntu Yesu azogaruka ariho agasigara, niwe azoba agowe kabisa. Mumva bapfuye bataturuta n'abapfuye batihanye. Je numva nta kundi naho bagowe niraha ntibagowe nk'uzo sigara ari muzima, ntavyo bazoba babona. Gumya ukwizera kwawe, shikama mwene data, shikama. Naho wumva ibigusita shikama, gwana, nesha. Nesha mu izina rya Yesu. Nesha, gumya gose, gumya, kamvya, ugumye kabisa. Ico nukuri n'Imana ikomeye cyane, kamvya. Gumya gose, gumya gose. Nabonye abavyeyi iyo hageze ingorane, umwana aramwiyegereza agatekera bye, umucisha akagomo kavuga ngo aha naho no kwiruka ntapfunduruka. Abariko tugumya gakizu kagumye ugomore gose. Ego kabisa, ego ndabuze nanje birangoye, ariko gomora muzobona iherezo ryako. Umuntu rero Yesu aravuga ngo ube nuwagumiza agakiza ameze nk'uwubatse inzu yiwe ku rutare, naho hoza ibisuriranye, naho hoza ibimeze nk'imiyaga iguma ihagaze. Nabonye igiti c'umukaratusi caranezereye, kiduga umenga nta nguvu kigira, umuyaga uje ugatembagaza ukaryamika hariya imbere inyuma, ariko urenganye kinasimama. Kubera iki? Hasi gifise imizi ikomeye cyane. Umuyaga uraza ati caha, ugahuhura ati nturaheza, ati ndahejeje. Okay, je suis à ma position. Nguci notice d'accord, rengana. Niko umukristo yashikamye ku gakiza mera. Iyo bije aravuga ngo rengana. Kuko ariko abagirira. Ukabona umukristo yama mu mageragezwa, ntuzovuge ngo numugorwa, ngo nuwahebwe. Urya n'urubuto rukomeye imbere ya Data. Kuko ngo abo yemera ko bama barageragezwa n'abazi ko arabahizi mu kunesha. Urya uzumwubahe cyane, kuko iminsi yose apfukamye ahakura amabanga akomeye, kandi akiri no muri iryo geragezwa Data aramusanga akamuhera y'amabanga. Kandi abaraye ukuri. Abandi ngo ngo umuntu yama ariko arabwirwa gutya niwe abikubwira, bijya kubwiye n'ukuri. Biranatangaje umuntu akaba yibereye mu mageragezwa agahabwa amabanga y'abandi, kuko uri igikoresho cy'Imana. Umuntu rero ni byiza kugumya agakiza, akakagumya neza, akamenya ko ibyo Imana yamubwiye mu ndoto ari ukuri. Mwibuke Aburahamu.
yari yabwiwe n'Imana ko kuri we hazoba ihanga rikomeye. Byamaze imyaka ingana igihe Aburahamu yahabwa ry'amasezerano bari bagishoboye kubyara na Sara. Mwumve ahantu Imana igore. Bararindira barabura. Sara kugeza aha aca arabwira Aburahamu ngo mutama, ntuzusobanuze indoto zawe ku bapagani, bazoguhera, bazogutesha inzira. Hariho ngo abasigaye bazisoma kuri Google ntisobanura indoto. Ngo hari abaca baza kurondera kuri internet mbisobanura. S'il vous plaît, mon ami. Biga sama siyansi. Sara cayigira umusobanuzi w'indoto. Ngo namenye ivyo Imana yavuze. Ngo yavuze kuzoronka uruvyaro ku nshoreke yaje. Ngo ndabitoye. Hariho abigira abasobanura. Ngo ico kintu uvuze ngo ndakimenye. Ngozi zikibi. Ngo ico kintu ngo hajya bavuze ngo ko ari jewe ngo umukozi w'Imana ngo nzobanza kuguheza kibi. Ingozi zikibi. None waza kumusobanuriza umurondera kwiki? Sava. Ntupfa mutwaye ibyawe itoni. Sara ati ndabimenye. Uwo yavuze n'inshoreke yacu ndamuguhaye pe. Aburahamu, hari igihe twemera ivyo abakenyezi bacu bavuze, muvuga apfa kuvyemera wumva ko atari kugira ngo ntukwega intambara mu rugo. Ukumva ko ibintu madama kubye nukura cyane. Ukakugira ngo ntukwega intambara ukabikora. Aburahamu ntiyabikoze kuko yumva ko ari ivyo, ariko yarubashe Sara wiwe. Sara yari yarakomeretse kubera kubura uruvyaro, yanka kongera kumukomeretsa aremera. Ariko ikitari ico kizokwega ingorane. Reka umwana atangure gukina atwenge, umwana uzomubuza gutwenga. Reka atangure gutwenga rero, ingorane ntizaje. Sara caca kwa Aburahamu ndabira. Umwana ariko arantwenga. Urabona umwana ntwenze. Ntabwo ntijengire. Umwana muto y'iguto ndamubuza gutwenga atanavyumva. Ati mbere umugore raba abanyamasiga yafise. Uramutise inshoreke yawe none umugira uko ushaka. Umviriza rero madame, hamwe nako kana ndaharura gatatu uzoba wagiye. 1 nturatekera. 2 nturatekera. Igagira ngo ni brag. Aburahamu aterega muko tekera. Sara yapfutse. Ayo mukora kavuga mu rugo urateka. Oya no kubahana. Kuko bitabaye kugo rugo ni kuva. Free. Yabadutsa mutereye twose nutuzi turi mugakuza ati shibuka. Ongera gusigara ari babiri. Ariko isezerano ry'Imana ryari rikiri kuri bo. Gihe kigeze Imana ikiraza kwa Aburahamu ngo nzoguha umwana. Uruvyaro rwawe raba hejuru ranazijya nyerenge harura kizirananiye ati niko uruvyaro rwawe ruzongana. Nanerega nta mwana afise ati nije ndabikubwiye ndima.
Nundi musi araryama abona umusenyi ku kiyaga ati harura ntawe nshoboye abana bawe bazonganuka. Azabwira Sara ati rega Imana yongeye kumbwira. Sara ati byo biragusha. Bagore muzobe mudufasha ukwizera. Ariko nawe mutodu kudufasha data zoshitse ivyo yatuye katika jina la Yesu. Data zodushitsa kw'ivyo yavuze. Igihe nticageze Sara ngo yumva afise abo ati abura cheka rachanga inibiki inukurita kuko ari Imana yari yaraciye byaraheze. Reka kuvuga ngo byaraheze, imbere y'Imana ntibihera, niyo nyigaba iminsi n'ibihe ntibyaheze. Ico yavuze nticaheze kirahari. Komeza ukwizera shikama gose shikama ntibyaheze. Bijya yavuze ntibyaheze. Oya, ico yakubwiye kirahari ntaho caro. Bene data ibyo yavuze biriho. Naho ubona ati utazi aho bizoca yo yirahazi. Si ngombwa ngo ikubwira aho bica, nimunganye ubwenge. Ariko nagomba kukubwira birahari icyo bikora. Shikava we gusa mu kwizera. Ariko biragusaba kuba umuntu w'Imana, ukamenya ko ivyo Imana yavuze ari ukuri, ivyo Yesu yavuze ni ukuri. Bene data ijuru tuzoginjira. Amen. Nico ni ukuri kabisa. Ijuru rirahari tuzoginjira. Ko Kristo yaje akavuga ngo ndagiye, baba marayika bacaraza ngo kujya mu mubonye agiye niko azogaruka. Ariko shika mu kwizera. Uno musi hari ibintu byinshi biriko bitesha ukwizera abantu. Uraza umuntu atazi niyo wakiriye agakiza, uno musi akaza akakuzirika ku katsi, gwerega ngo ujya ngo we ntubona ko ngo kandi ngurabona ngo murabone. Nawe ngo yego kabisa ngo murabone. Ntuze wigere wizera ukwizera k'umuntu. Izere kwawe. Uzuvuge ngo ndakijije. Ntuzuvuge ngo nakarakijije. Ntavyutse. Uzovuge wewe nyene wishingira intahe ngo je ndumukizwa. Hari abantu bahora baza ngo urumva ngo no muri Pentecote wanyu ngo harimo abanyabyaha. None je mbaza Pentecote jewe ndi Pentecote. Mbwira ngo je Gabriel na wewe ndarakubonye uri umunyabyaha nca nkubwira ngo urabeshe. Ivyo uvuze ntaho nabikoreye. Ariko mbwiye abandi none je ndabandi. Ndakubwiye ko je ndi umukizwa je Gabriel jewe. Sinakubwiye ko ndi Pentecote, nakubwiye ko ndi Gabriel. Abantu barabona ngo abanyabuja sindi Bujumbura ndi Gabriel. Uza wishingira intahe wewe abandi birabasha. Ukumuhuriye ngaha muzwi na data. Nta wuzi ubundi nawe ugerageza gute. Nawe ntumenya. Uze wishingira intahe. Ziga mu kwizera uzirike. Umuntu niyaza ngo urabona ngo bamwebwe vuga ati wewe je sindi bamwebwe. Je ndi unawe ngo ndumu Kristo. Ntiyavuze ngo turaba Kristo, yavuze ngo ndumu Kristo naho notegwa n'amarushwa nkaja mu ntambara. Sinshobora kurekura jewe shikamo mu kwizera. Ongera winanate vyuru kwizera kwawe, ongera ube muzima, kuko hari ingabire umenga zaguye mu mukungugu. Ndavuze mu izina rya Yesu vyuke ongera ube muzima, ongera utotahare mu Mana, ongera usenge kumwe kwa mbere.
pfukama wongera utuze abadayimoni mu izina rya Yesu. Ubu mwarajonjogoye umega siho muri. Ninde yabateye igihumure kumega mwajo? Umwami wanyu yarapfuye ntakiri muzima. Hagarara nk'umuntu w'Imana. Bwira Satani ngo mu izina rya Yesu ondoka mbimbere, kuko datanyeretse ngo abadayimoni basutswe mw'isengero kandi ngo batera mu mitwe abantu ngo bameze nk'abasaze. Ubu abandi ngo aragenda kumva ikizunguzungu agahagwa guteza. Tugaburuza imigabo y'abadayimoni. Hagarara nk'umuntu w'Imana, ziga mu kwizera. Pawulo abwira Timoteyo ngo nazigamye ukwizera, ndahejeje, ndarangije, ndabikiwe igitsibo c'ubugingo, narazigamye ukwizera. Zigama ushikame nk'umuntu w'Imana, wongere kumva kuri ubu Kristo ushikame. Ego kabisa. Mwikambi wongere kumva wiyumve. Uri kurasenga pfukamye uhoraho turi ngaho. Kera niko twavuga abakristo, mu bihe byose twaravuga ngo uhoraho turi ngaho. Nibuka hateye amagreve mu mashure, twaravuga ngo papa turi hano, turahagaritse umuyaga kandi ugaca uhagarara. Ndavyibuka igihe abanyeshuri bari batekeye bagira batahe, turavuga ngo turasi ntihagire n'umwe apfa ngaho. Twahejeje isengesho mbona baraje ngo ntaho tuja. Ntushobora kuzosenga Imana ngo ibane nawe waramaze gusambuka mu kwizera, ntaho bizobera. Ubu hari abakristo basambutse mu kwizera, kwizera kwabo kwabomotse. Ntushobora gusenga ngo Imana ikore igitangaza, kuko kwizera kwawe kwarasambutse. Bakozi b'Imana ukwizera kwaheze basambutse. Abadayimoni bazodukengera. Ongera uvyuke uhagarare nk'umukozi w'Imana. Imbere y'umudayimoni uhagarare uvuge ngo mw'izina rya Kristo ndo uzurabe ko atakubisa. Ariko biragasaba ongera mwiyunge. Bumukristo nkakumwe kwa mbere. Bumwana w'iwawe. Ego kabisa. Naho ukenye bumukristo. Ego kabisa. Naho ukenye bumukristo. Bumukristo. Naho wangwa bumukristo. Naho ukengerwa bumukristo. Zigama ubukristo bwawe. Muri uko gukengerwa nyene uzigame. Ubu mugorwa w'imbere y'Imana. Kera harabaho abagorwa bavuvye imbere ya Kristo. Ego kabisa. Gasanga baturagaye baramaze imisi ngahe bafatanye na Kristo ngo data ntituvaha tudatabara, ntituvaha utadutabara, ntituvaha ujya mu ntadakize, ntituvaha adakize kandi data akamutabara. Tugira dusenga Imana. Ntabwo ukwizera kwa kuba kwaratekurutse ngo tugusenge, twongere tugusabira umugisha. Urazi uko watanga, urazi uko wahora, urazi naho ugeze. Haguruka upfuka mu bugingo data mbabarira. Satani yaranyaze, nta nkomezi n'ifise zo kurwana. Rero umuntu arabimenya. Niyo usenga uno munsi n'ukwindanaka. Bene data pfukama turasabira Imana bongera inkomezi.